bakunze ibiganiro vy'inkino bica kuri Indundi TV reka ndabaramutse nongere kandi ndabaha ikaze bivanye naho muherereye muri kana kanya nkuko mubizi rero Indundi TV idasiba ko myazanya amakuru ashushe inkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hano wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abakinyi bakera bamwe twita aba legend ndetse n'inkino za Primus League zitandukanye uno munsi rero tukaba turi kumwe na mugenzi wacu umesha makuru uyo nawe akaba ari witwa Niyibitanga Prosper batazira amasixe akaba asanzwe akorera imbonesha kuri ya JCTV hamwe akongera agakorera n'ikinyamakuru cha Sati Sport. Prosper amahoro cyane amahoro nshuti bakundwa ba Indundi TV ndabaramukije aho muherereye mwese uno munsi nibaza ko tuza kugirana ibihe byiza muri kino kiganiro. Yego rero reka tugire nk'umurgi w'igisayira nuko rero inkino za Primus League zabandanyije ku munsi wayo ugira 19 aho umugwi wa Musongati washoboye gutsindwa n'umugwi wa Aigle Noir igitega ku kibuga ingoma. Prosper urkino warobonye gute mbega Aigle Noir yari kwiye gutsinda umugwi wa Musongati ibibazo kuragira muri no misi bitumwa niki ubudiki kugira ubashe kuba utawukana amanota 3 byukuri muri Musongati gutsindwa na Aigle Noir igitsindo kimwe gusa ni Musongati kandi novuga yari hari yamuhira no musi ugiye kuraba ni Musongati no munsi biboneka ko ivyabo hoba hari akagorane nibaza ko ndani mu mugwi uko biri kose kuko ni Musongati tubuze heruka gutsindwa na Vitaro hari ya nyene muri kijya gisagara ca capitale politique ahubwo Musongati yasindiwe hano umugwi asindiwe na Vitaro ni Flambeau du Centre ego nari nihenze gato ngaho nibaza ko ariko biragaragara ko neza urigiye kubiraba ni Aigle Noir yari keneye amanota 3 by'ukuri ugiye kubiraba yari yakeneye cyane gose Musongati ariko ego sikuvuga ko itari yakeneye by'ukuri Musongati ashobora kuba ari kibazo tutazi ugiye kubiraba ugiye kuraba inkinira kirakina uno munsi ega reka tugire rero tugende ku rukino rugira kabiri nuko umugwi wa Atletico ubandanya witwara neza aho washoboye gutsinda umugwi wa Burundi Sport Dynamique hariya imuyinga ku kibuga umuco ibisindo bibiri byose ku busa by'umugwi wa Atletico New Oil Academy tuvuge yuko izanwa ry'umumenyereza Omar Nakagero muri uno mugwi wa Atletico New Oil Academy ryagize ico rifasha uno mugwi atugiye kubiraba muri Atletico New Oil hari umuyinga uno munsi novuga ikwije inkino zishika kuri 4 kuva novuga championnat igice ca kabiri ca Primus League Burundi tanguye ni inkino 4 kandi zose zimaze ivyitwaramo neza ni Omar Nakagero yazananye burya na championnat igice ca kabiri ci championnat ugiye kubiraba ni Atletico novuga no munsi nta erreur iri kirakora imbere rero y'abakunzi bayo haba hanze yasohoka byose usanga iri kirabikora neza rero birumvikana neza ko Atletico novuga no munsi iri mu bihe byiza kandi rero iri mu migwi novuga no munsi yatanguye kuba nayo yo kwiyumvirwa ko kuba yoronka amahirwe yo gutahana Primus League uno mwaka umugwi wa Les Crocos abahinga bo kunganya washoye kunganya n'umugwi inyuma yo kunganya n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique hano i Bujumbura waciye ukina urukino rw'indwi ya 19 usubira kandi kunganya nuno mugwi wa Messager Ngozi ubusa ku bundi tuvuge yuko bano basore ba Les Crocos n'aba expert mu kunganya cengiye kubiraba vraiment by'ukuri nitwoja kure ni Les Crocos no munsi dashaka gutaha kubusa ituma ishirayo igitsindo kimwe ikakugombora mugabo ikiyaranjika kugombora igatahana iryo nota rimwe rero gukura inota rimwe je mbona umenga mugabo ntivyari bikenewe cyane ahubwo nikore kugira ngo irondere amanota 3 by'ukuri ugiye kubiraba je si kibazo nabonye kiri mu bakinyi muri Les Crocos ikibazo ahubwo gishobora kuba kiri mu barongoye umugwi kuko ugiye kuraba umugwi wowo urukinikina ni Les Crocos twabonye by'ukuri umusiza ngaha mu gisagara ca Bujumbura ari kiravyitwaramo neza by'ukuri n'umugwi mwiza ahubwo ni barabire ndani ikibazo cyo bagihari kajya karongo gatukura barimwo barabukuntu bokavamwe by'ukuri biraboneka neza ko umugwi waruhagaze neza ni barabira handi kurundi ruhande hariya imuyinga umugwi wa Olympique Star washoboye gutangaza abantu batari bake uza gutsinda umugwi wa Bumamuru ibitsindo bibiri byose kuri kimwe. Prosper wewe urukino warubonye gute mbega uno mugwi wa Olympique Star byari bikwiye yuko usinda n'umugwi wa Bumamuru uri mu kibanza ca mbere vy'imfata kibanza Olympique Star gutsinda Bumamuru umwanya umwe nkuko beshi bariko barabivuga
vyaraboneka ko Olympic Star iri hariya imuyinga canke iyi nyene twako turavuga Atletico New ni zimwe mu migwi isanga ifise abakunzi benshi. Rero kimwe bavuga ati umukinyi wa 12 mu kibuga ari wa mufana birumvikana ko gutsinda Bumamuru basanzwe bafitiye no vuga nagashavu kenshi ugiye kubira mugabo sagashavu ni kame ko kuba bari mwihigana bavuga bati uko biri kose natwe turarondera kiye kibanza nawe urimwo. Biraboneka rero ko Olympic Star nayo nyene sumugwi no vuga wo gutamunda samwa kino gihe ugiye kuraba nawe nyene bikora byitwaramo neza ugiye kuraba. Ariko rero ikibazo nkuko beshi bagize imiso bayivuga ati mutombora narabe akenyure kuko amazina usanga yo gutanguza niya yandi nyene sinzi wambwiye ati burya no mu ntamba mu rugamba warabona ko kenshi nta mpinduka zaba burya mutombora ikibazo ciwe ni kimwe burya mutombora warabonye igiye interview namubajije ati umumenyereza ati Alain Olivier ni unge kukumengura Kenya bakinyi gira warabonye ingene yanyishuye urumva yanyishuye nishavuti ivyabakinyi nibikuraba ariko tutabeshanye uno mugwi kumbure uno mugwi wa Bumamuru hari ikibazo ufise arabakinyi ari ibibanza ukenye bibaye hari igi usanga umusatirizi akinishwa ku nimero 2 umusatirizi asubira inyuma burya ivyo vyose uno mugwi wa Bumamuru kubona wari usumba amanota agera ku 10 uno mugwi wa Atletico New ariko urabona muri kino gihe urusha amanota atandatu gusa biboneka yuko uno mugwi kumbure aho gutera imbere uri gutera ujinyuma bajengiye kubiraba kwa mutombora uko biri kose abakinyara bafise ariko je nibaza ko ari systeme doje yarakwiye guhindura kuko systeme doje abenshi bariko barayimenyera no munsi rero nkuko je mbandanya ndabivuga byukuri urabona agumazana abakinyi kandi abakinyi tuzi babikoze mu myaka iheze kandi bakabikora neza twabonye baguze Gael Dwainda turabona ba Gael barimwo bashesire bari hajya bakanyanga bafise ibitsindo byinshi no munsi muri Primus League barimwo ahubwo mbere nabandi bakavuga bati hari abakinyi badakinishwa byukuri Bumamuru turazi waza kuraba muri liste z'abakinyi ba Bumamuru muri FFB burya dusanga Bumamuru ifise abakinyi batari baki muga rero benshi baguma bidoga bavuga bati nyabona ikibazo cyo bakiri kuri babakinyi baguma bagaruka mu kibazo mu kibuga rero kugenda hari y'umuyinga akazanayo amanota ubusa abanyamuyinga byukuri barabyishimiye ni bamwe mbere bariko baravuga ati bwabuke batwari tubuzi hagati ya Atletico New na Olympic Star uwo munsi ntibwahabaye abeshi bagiye bavuga yuko ahubwo abakunzi b'umugwi ba Atletico New bariko barafana cyane bikomeye umugwi wa Olympic Star kugira ngo barabe nabo ko hirya yejo aya manota bagenda babasumbya yo genda gabanuka benshi bavuga ko gwari urunani gwari ko ruribera rero hariya umuyinga uti bimwe bitwa Frocomedi uti umugwi wa Atletico New Academy wiyunze no mugwi wa Olympique Star kubera yuko kumbure bagende bagabanya n'amanota no mugwi wa Bumamuru warusumba no mugwi wa Atletico New neza cyane ariko ni kakandi bavuga ati gutambana na mukeba ntukubita urugohe ariko je nibaza ko naho bavuga ko rashigikira uko biri kose bavuga bati ereka urukino ruhere mugabo inyuma runo rukino duca duhindura ego kurundi ruhande hariya mu Kayanza yari derby imwe idasanzwe yo mu gisagara ca Kayanza aho umugwi wa Top Junior sho kunganya no umugwi wa Kayanza United tuvuge yuko ino migwi yanganije inguvu byari bikwiye yuko ino migwi inganya inguvu byukuri yari derby ni benshi bagize imiso bavuga ati Top Junior Kayanza United ni derby hariya mu gisagara ca Gitega sikuvuga ngo benshi barabibona niko natwe tuba tubibona byukuri ugiye kuraba Top Junior nkuko twamye tubivuga iri mu bihe byiza no munsi ni Top Junior yarivuye hariya igisenyi yarivuye igisenyi hariya kwa Aigle Noir ibikoze neza naho nyene inganije urukino yari giye gukina na Aigle Noir kandi twibukanye yuko ugiye kubiraba ico tuma tuvuga ko yari derby komeye no mu gice ca mbere cihiganwa ci Primus League Burundi twabonye banganya ibitsindo 3 ku bindi uno munsi rero gusubira kunganya nibaza ko yatwimye akazi natwege abavuzi canka abamenyesha makuru yatwimye akazi Top Junior kuko ubundi bwo hari kuvugwa byinshi rero nta mugwi uba woroshe Top Junior no munsi barizwa mu kibanza ca 4 Kayanza United nayo iri mu bibanza ca 14 muri vya bibanza byo biri mu karongo gatukura rero mu bisanzwe aha batwimye ijambo niko je no bivuga ubundi bwo twari kuyaga yandi ariko derby niko yama igenda
abenshi novuga hari kuba byinshi hari kuvugwa amajambo menshi ariko novuga no munsi kabaye agacerero rya munsi ugiye kubiraba ariko ku rundi ruhande hano i Bujumbura umugwi wa Vitalo Football Club washoboye gutsinda umugwi wa Royal FC bigoranyo hariya imurambya ibisindo 3 kuri 2 tuvuge yuko Vitalo kuvaho igarukiye yinjiye mu gice cya kabiri cy'igara rya Primus League Burundi ni Vitalo iriko yerekana yuko ikomeye cyane iriko yerekana yuko nayo nyene inyotewe cyane kugwanyira igikombe cha Primus League cyo muri uno mwaka. Vitalo by'ukuri ugiye kubiraba uno munsi irashobora kuba iri mu bihe byiza je niko no bivuga na cyane guva aho igice cha kabiri cha championnat Primus League Burundi gitanguriye ugiye kuraba ni Vitalo no munsi ikinye inkino zishika kuri 4 zitatu yarazitsinze rumwe irarunganya bibuka ngaho kuri stade Intwari ugiye kuraba rero Vitalo uno munsi inyubako ya Vitalo by'ukuri irashimishije iri ku rugero rwiza je niko no bivuga uyu mumenyereza Marquis hari ibintu byinshi aja hindura agiye kuraba yego no mvuga haraje abakinyi ndibuka uyu mukinyi wo muri Cameroon yaraje haraza aba bakinyi ba Bienfait bavuye muri hariya muri reserve yahora kina mu nk'umusatirizi mu mugwi wa reserve hari y'Ububanza no munsi novuga nawe ariko aremeza abatari bake ugiye kubiraba ku post novuga bamuhaye no munsi ariko arabikora neza biboneka rero ko kandi urabona n'uyu kapitene wayo Jean benshi bazi kwizina gashehe ariko yakinye ni Buraya yakinye muri Europe akina mu gihugu ca Portugal byukora ariko aremeza abantu ko ari kapitene nyene waza kubiraba no bakinyi bafise hajya ibitsindo byinshi muri Primus League no munsi benga afise ibitsindo bigira ku 9 yasinze bingahe muri urukino ruherutse niwe yatsinze igitsindo hariya mu ntara Gitega biboneka rero ko uyu nawe ari mu bihe byiza ugiye kubiraba forme yaraduze je novuga forme yiwe yameze nk'iduga binavyo biza guha novuga inguvu uyu mugwi wa Vitalo abakunzi nabo no munsi bariko barashigikira ni Vitalo rero twumvise ko aho umuntu novuga nk'umufana ashobora kwiyemeza amahera ashika ku miliyoni 3 je ndatereye haga rero equipe mwabantu mwe je novuga yuko equipe si y'umuntu ahubwo equipe ni y'abantu ego ku rundi ruhande umugwi wa Flambeau du Centre hari igitega washoboye kunganya n'umugwi wa Buja City tuvuge yuko ine migwi yanganije inguvu ariko urabona ko umugwi wa Flambeau du Centre wari watanguye neza ariko nawo nyene kumbore ibintu wa murindi uriko kumbore uko uragenda ugabanuka inyuma gusinda n'umugwi wa Vitalo wacisubira unganya n'umugwi wa Buja City tuvuge yuko ni Flambeau du Centre kumbore nitwovuga yuko ari akabazo ariko tuvuge yuko ari negligence canke no kunanirwa gusinda je kubganje Flambeau du Centre si kibazo c'abakinyi uko biri kose si kibazo c'ubukene buri muri Flambeau du Centre ugiye kubiraba je mbona umenga ni tactique bakwiye kuba bataramenya ingene bakinisha abakinyi uko biri ariko rero uvuze yuko ni tactique hama tukabona yuko muri derby yabo bashoye gusinda umukeba wabo musonga ati bisindo 3 byose kubusa ivyo kumbure sindabitahura neza je kubganje ko ndakibona rujya n'urukino rwagwitwetswe n'abantu benshi uko biri kose ubwiye ufise urubanza nawe ko biri kuzitegeza kuba witegura je nibaza ko bahaye agaciro cyane iriya derby gusumba izindi nkino barazibagira kuko ugiye kubiraba musongati kijya gihe by'ukuri yari musongati wabona ko yari kiraza ibikora neza kuyitsinda rebe izino 3 byose kubusa je nabona ko nakaryo keza bwo ko kubandanya itegura nk'ujya yateguye rujya rukino gujya munsi rero je kubganje uyu muzungu kabisa narabe akora ibishoboka byose kuko musongati turazi umugwi ufise abafa Flambeau du Centre numugwi tuzi uri kurazana abafana byukuri urafise abafana kandi bayikunda kandi ufise n'uburongozi bwiza byukuri rero bari bakwiye kabisa iki kibanza barimwo uno munsi nibaza ko bavuye ku kibanza ca kabiri uno munsi bariko baregereza ibanza bya gatanu bya kane bariko baramanuka bientôt tuzomusanga mu kibanza c'8 c'9 ari yageze abandanije avyitwaruko biraboneka rero ko bari bakeneye kandi kantu kandi ku ruhande rwa Buja City nayo ni Buja City nayo no munsi ego na Buja City turiko jeno yigeranya irikira genda inganya kume kwa Les Crocos irikira iranganya match nyinshi nayo Buja City burya jena ari nkwiye kuyivuga ko aka kantu yari kuye kwikebuka nayo karaburyozana amanota 3 kuzana inota rimwe uburi kuratakaza burya naho nyene
si ngombwa ngo uvyishimire iyo uri kurazana inota rimwe rimwe riragusubiza inyuma ahubwo rero niba shiremo akanyarigabo nabo berekane ko bari ange bakine bahinga amanota 3 yego kurundi ruhande hano i Bujumbura umugwi wa Flambeau de l'Est washoboye guhagarika umugwi wa Rukinzo Football Club urukino rurangira ino migwi yose inganije igisindo kimwe ku kindi tuvuge yuko ni Flambeau de l'Est inyuma yaho igarukaniye no mumenyereza Christian Kabera batazira Mourinho Flambeau de l'Est kumbure iri kwiraza pole pole canke kumbure nitwoyijija turindire inkino ziri imbere sanzwe Flambeau de l'Est byukuri je novuga nawe nyene je nabonye sumugwi mubi ahabwo ikintu kiugora hageze bya bintu byo kurangiza imbere y'igori finissage nivyo biriko birayigora uno munsi nimba Flambeau de l'Est iri kirakina uno munsi barakwiye abantu babona igori uno munsi jewe ndabona ikibanza ca 13 uno munsi irimwo Flambeau de l'Est burya hamwe yokora nishaka byukuri yokivamo kuko ugiye kuraba hagati ya Kayanza United ugacuraba Buja City Rukinzo burya simigwi irushanya amanota menshi rero je ndabona neza yuko nkuyemo umugwi wa Les Crocos ugifise amanota 12 no munsi abandi bose biracashoboka kwikura muri kano karongo haba umugwi wa Kayanza United haba na Flambeau de l'Est irashobora kuduga uko biri kose nkikoroke rero nibashiramo inguvu aba basanzwe barongoye umugwi wa Flambeau de l'Est buke bizoshoboka by'ukuri yego reka tugende rero turaba ingene inkino z'umunsi ugira 200 izoba zimeze ingene imigwi izohura nuko umugwi wa Burundi Sport Dynamique ku munsi wa gatandatu igenekereza rya 29 muri ku kwezi kwa 0 umwaka wa 2022 ku kibuga Intwari isa 9 Burundi Sport Dynamique izoba ikuyakira umugwi wa Top Junior Burundi Sport Dynamique izogabe ahaje novuga ati yitonde kuko Top Junior yateguye mu gice ca kabiri ca Primus League ni Burundi Sport Dynamique nayo tugiye kubiraba no munsi ivuye hariya imuyinga ikubiswe yaje itsinzwe na Olympic Star ni Burundi Sport Dynamique buryo no munsi nayo yari keneye amanota 3 yego yaratsinze mu nkino zibanze z'iki gice no munsi mugabo yari irafise yarifi kuye kwereka abakunzi bayo ku kibuga na cyane isanzwe yakirira ko ca Stade Intwari ko ikiri muri ya migwi by'ukuri kiragwanira ibibanza bine vya mbere no munsi ugiye kuyiraba ni iri mu bibanza novuga vyakure sinovuga ngo vyakure mugabo kibanza c'8 c'9 ca 10 ishobora kuba itakibereye ugiye kubiraba urukino yaje twereka no musisiriko iratwereka twamye tuvuga abakinyi ego uno munsi turabona uyu mukinyi wayo Manyunda Desire ariwe novuga yarasanzwe ari imbere mu bitsindo yarasubiye inyuma cyane ntari karagaragara mu bitsindo no munsi ariko tuko turabaza umumenyereza Jumaine niyo nkuru yatubwiye ko ashobora kuba yarafise ikibazo kijanye n'ubugwayi ari hano yari yagize akagorane mu kibuga ariko ni yari yashoboye gukina kuri urukino nkuko yari yabitwemereye urukino ruzokurikira azoba ari mu kibuga ko biri koze naho tutari hari y'umuyinga ashobora kuba yarakinye kuko yari yabitwemereye mugabo nta musaruro ukwiye turiko turabona kumugwi wa ariko araha umugwi wiwe ariko mbere biboneka ko uyu mukinyi Barwane mvuye kure yambara nimero 9 niwe novuga yari muri forme naho ujya munsi yashoboye gutakaza iga penalty kanyuma twabona ko amanota 3 yari yatashe kuri Burundi Sport Dynamique rero nahiwe Jumaine niyo nkuru gusubira gutegura umugwi nkuko yabivuze ati no gwaruka ndiko ndategura nasubire gutegura umugwi asubire kwereka koko abanyagisagara ko ari mu gikorwa nyezina ashobora gushikana umugwi wiwe kure hashoboka ego kurundi ruhande kuri uwo munsi nyene wa gatandatu isa 9 hariya ku kibuga urunani mu Cibitoki umugwi wa Rukinzo Football Club n'umugwi w'igipolisi uzowakira umugwi wa Olympic Star ino migwi tuvuge yuko imwe mu afishe zikomeye cyane bivanye nuko uno mugwi wa Rukinzo nawo nyene kumbure wahagurutse si ya indi Rukinzo hamwe n'umugwi wa Olympic Star nawo nyene uri kuraza kandi kuratangaza abatari bake uno munsi Rukinzo kwakirira hariya kuri Stade Runani hariya mu Cibitoke igaci hakirira umugwi wa Olympic Star ivuye hari muyinga
nukuri n'urukino rukomeye cyane ugiye kubiraba n'urukino jeno mbere novuga uno musi ko noruha 50% ku mpande zose n'urukino ruzoba ruryoheye ijisho novuga ni affiche ikomeye ku banyeci bitoki by'ukuri azoba rukino ruryoboye aha rero jewe nta mvuga ati azotsinda ubundi kuko umwe ashobora gutsinda ubundi akamutsinda rero mbere je novuga ko amahirwe menshi kwa runo rukino je novuga ko bazogenda banganya uko je ndabibona yego kurundi ruhande hano i Bujumbura ku munsi w'Imana igenekerezo rya 30 muri uku kwezi kwa 0 umwaka wa 2022 isaha 9 ni ku kibuga Intwari Bujumbura City izoba yakiri umugwi wa Flambeau de l'Est tuvuge yuko ino migwi uruno rukino ga Prosper urubona gute umugwi ubona yuko zo tawukana amanota 3 n'uwahe Buja City Flambeau de l'Est uno musi Flambeau de l'Est yagarutse kwakira kuri stade Intwari uyu Buja City isanzwe yakirira kuri stade Intwari byukuri rero ni match izoba imeze neza ugiye kuraba je novuga ko aha Buja City yarifise amahirwe kuko igituma mvuga ko Buja City ifise amahirwe gatonya gusumba novuga nka 53% uno munsi Buja City iki kibuga irakimenyereye izo biri imbere y'abakunzi bayo kandi rimwe na rimwe uno mugwi wa Buja City wamukorera imyimenyerezo hajya nyene kuri kibuga Intwari ibi ni kimwe mu bishobora gutuma uno mugwi kumbure uvyitwaramwo neza ico ndagiha amahirwe kuko ni entraînement zose ikora haba mu gitondo haba ku mugoroba kinira hajya Flambeau de l'Est ego no munsi rikirakirira hajya ariko twari tuyize hariya mu ntara ya Ruyigi ariko je nibaza ko amahirwe no kuri by'ukuri ugiye kubiraba uravye ukuntu iyi Buja City iri kirategura inkino ukaraba uburyo Flambeau de l'Est nayo iri kiritwara yaboneka ko je no hamahirwe Buja City yego kurundi ruhande ni ku munsi w'Imana nyene hariya ku kibuga urunani umugwi wa Bumamuru uzowakira umugwi wa Les Crocos Bumamuru iragaba jewe nanje uko ndabibona kabisa Bumamuru iheje gutakaza imbere ya Atletico niyo iri hariya je nibaza ko uko biri kose Bumamuru kabisa ishobora kudukorera kandi kana kadukora kafere natwe rero kagukorera ariko rero turavye uno mugwi wa Les Crocos no mugwi umaze guhagarika imigwi yose ikomeye umaze guhagarika uno mugwi wa Aigle Noir umaze guhagarika uno mugwi wa Message Ngozi urumva numwe mu migwi rero niyo mpamvu mvuze ati umugwi wa Bumamuru utegure neza urukino ni warusuzugura uno mugwi wa Les Crocos urashobora gukora ibitangaza kuko aba n'aba expert bo kurondera inota rimwe gusa reka tuvuge ko nabo boshobora kubikora kuko ni Primus League Burundi irikirabamo ibintu by'ibitangaza ugiye kuraba kugenda hariya imakamba rekoro kwikazana inota rimwe imbere ya Aigle Noir yari ishonje amanota ukuraho igacije Ngozi ikazana inota rimwe imbere ya Message Ngozi irikiriruka ikibanza cya mbere ikanganya na Burundi Sport Dynamique yikirafyeta nkuko beshi bariko barabivuga ukuraho yitonde Bumamuru Bumamuru nayo beshi bariko barayiga bayize sinzi umuntu nabonye muri group avuga ati Bumamuru irabe neza systeme barayikenyu idahinduye ikibazo aha rero je kabisa Bumamuru rero kabisa n'urukino yakwiye gutegura biraboneka ko Bumamuru yarikeneye amanota 3 kuri urukino uko biri kose kandi rero na Les Crocos nimwe twako turavuga ibintu byo gutana inota rimwe navyo nyene byarambiye abakurondera amanota 3 kugira ntikoroke arambiye abakunzi bayo niyo mpamvu rero je mvuga ko uru rukino rutazoba goroshe na mukebuye ego kurundi ruhande iyi ni affiche ga Prosper iyi ni affiche ikomeye cyane kundwi ya 20 ya Primus League aho hariya imakamba ku kibuga ca Nkurunziza Peace Park Complex Stadium umugwi wa Aigle Noir the Fighters uzowakira umugwi wa Vitalo Football Club utaratakaza n'urukino na rumwe kuvaho utanguye gukina inkino zo gusubiriza uno mugwi wa Vitalo rero uragaba uno mugwi wa Vitalo uragaba hano imakamba Aigle Noir the Fighters yahagurutse tugiye kubiraba ni Aigle Noir heruka kuzana amanota 3 yakuye kuri Musongati twaza kuraba ni Vitalo iherutse kuzana amanota 3 yakuye kuri Hayari bose rero baracafise akayabagu ko gutana amanota 3 Vitalo nambivuze ikwijinkino zishika kuri zine
taratakaza urukino na rumwe zitatu yarazitsinze rumwe irarunganya Vitaro rero n'abakunzi bayo je novuga ko aha n'urubanza rukomeye niwe baragura amakaruvati niwe baragura amakoti kuko uru n'urukino agwinguvu kandi atarugo kunegirija hariya rero kwa nkuru nziza Peace Park Complex Stadium hari igisenyi ni ibintu bizoba bikomeye cyane naba bakunzi tuzi hariya imakamba basidukana niyonka na cyane cyane bazi ko Vitaro Ero Pre4 yanditse amateka guhera mu gitabo cyo mu mwaka wa 3 mu Giswahili bavuga ati mabingwa wa kihistoria ahantu rero je ntizobiri mu rukino gusa ahubwo je izohera hanze mu bafana babanze bambare vya bintu twadupira twera twadupira twirabura n'ingoma badamu babana bya misore n'inkumi tuzi bakunda umugwi wa Aigle Noir zukuri bizoba ari ibintu bikomeye cyane aha rero urukino novuga je ku bwanje niyo affiche du jour mu nkino zose zindwi ya 20 muri ari indi affiche kumbure turaza kuyishika kwa ari indi affiche tuza kuyishika nibaza ko ntarayibona nayo nyene kumbure ndashobora guca nkompara nayo nkavuga ati ibintu bimeze uko ego urundi rukino ni ini affiche indi affiche umugwi wa Kayanza United ni mvuze ari affiche ikomeye cyane bivanye nuko umugwi wa Kayanza United wagize recruitment zikomeye cyane gose ugura abakinyi bafise experience ugura abakinyi bigeze gukinyira umugwi sekira gihugu w'intamba mu rugamba ugiye guhura nuno mugwi wa Musongati kandi uno mugwi wa Musongati umenyereza wayo numumenyereza yigeze kumenyereza no mugwi wa Kayanza United kandi uno mugwi wa Kayanza United waramwirukanye urumva yuko iyi ni affiche ikomeye cyane ni Kayanza United yigeze kumenyereza na Amars Niyongabo Akbar ugiye guhura no mugwi wa Musongati umenyerezwa na Amase wonyene Amase Niyongabo Akbar urukino urubana gute aha n'urukino rero rukomeye cyane nuru twako turavuga amafishe nuru ruri mu mafishe d'jour kuko Niyongabo arazi icari cyo Kayanza arayimetriza aha rero uno munsi ashitse muri Musongati uno munsi yatangwe kuyimenya kandi byari bisanzwe bikira n'inkino akiri muri Kayanza United abakinyi bayo arabazi abakinyi ba Kayanza United arabazi bamwe ba Elifaze ndayisenga bamwe yahora yikorako kandi uno munsi Elifaze nawe numwe mu bakinyi bavuga yuko ashobora kuba ari mu bakinyi bahetse umugwi ugiye kuraba baheruka mbere kumuhana Brassard ni baheruka kumugira capitaine emblématique hajya muri Kayanza United rero arazi neza Elifaze wariwe arazi neza aba bakinyi bose basanze bari muri Kayanza United rero ngaha uyu rero Amarse Niyongabo je novuga ko ni derby azobagiye mu Kayanza aho beshi bamuzi basanzwe bamuzi systeme doji babafana rene ndasubiye kugaruka ku kakanu kabafana tuzi buzura hariya kuri kijya kibuga beshi basige bahita ngo ni Gorogota Stadium kijya stadium mu Kayanza byukuri azoba rurukina abantu bazoba bagiyeyo kweri azoba rukino rumeze neza Musongati tazo bigomba gutakaza kandi ni Kayanza inyote wa manota 3 Kayanza irashinyotiwe kuva hariya muri bibanza bitukura kandi Musongati nayo irashaka kuma yerekana kakanyarigabo tuyiziko babafana kuva mu Kayanza kuva Igitega uja mu Kayanza ni hafi byukura zo barokino rumeze neza yego kurundi ruhande umugwi wa Royal Football Club hariya ku kibuga Ingoma isa 9 ku munsi w'Imana uzoba wakiri umugwi wa Flambeau du Centre runo rukino urubona gute narijya umugwi wa Royal utarimwe uvyitwaramo neza utari kuvyitwaramo neza Royal Flambeau du Centre n'urukino ruzoba ruryoheye rubereye ijisho nako nyene ahubwo je novuga ko iyi ndwi ya 20 muri Primus League Burundi azoba ari indwi y'akaroruhore ahagiye hatandukanye si Makamba si Gitega si mu Kayanza ahariho hose je ndabona ko ibintu bizoba bimeze neza je novuga Royal Flambeau du Centre zizananye gute zisanga ikibuga zakirira hamwe no munsi rero kabisa Jenny baza ko Flambeau du Centre azobara karyo keza hose ubira kugarukana icizire mu bakunzi bayo co kimwe n'ababosi bayo yivuge ati byukuri turacari ku kivi turafise ico dushoboye kandi ni Royal nayo ishaka kwerekana yuko itari febre burya hajya ahantu iheruka gukomerekera imbere ya Vitaro hari nyene kuri kijya kibuga irakeneye kwemeza abakunzi b'inkino muri capitale politique ko yaje naho yagiye
itira ikibuga ko ishobora kwemeza abatari baki. Ego kurundi ruhande iyi rero ni affiche ikomeye cyane hariya Ingozi ku munsi w'Imana ku kibuga Urukundo ibuye umugwa wa Message Ngozi uzowakira umugwa Atletico New Oil Academy utaratakaza n'urukino na rumwe kuvaho utangwe gukina zino nkino zo gusubiriza za Primus League Burundi. N'urukino rukomeye cyane. Iyi ni affiche. Ni affiche yindi. Je nyine ndabibona niyo affiche ya mbere. Niyo affiche ya mbere kuko nayo nyene. Kuko uno mugwa Message Ngozi uri kugwanira gutwara igikombe. Umugwa Atletico New Oil Academy nawe nyene uri kugwanira gutwara igikombe. Urushwa amanota 6 n'umugwa wa mbere ari wo Bumamuru. Niyo mpamvu mvuze ati iyi ni affiche ikomeye cyane gose. Ni affiche imwe idasanzwe ga Prosper. Uno mugwa wa Message Ngozi muri kino gihe ukaba ufata ikibanza ca gatatu. Ugiye gukira no mugwi Atletico New Oil ufata ikibanza ca kabiri. Hey, urukino rukomeye cyane. Igituma mvuga ati rurakomeye cyane. Kandi rero Message ikaramuka isindo no mugwi Atletico New Oil izobihambije uno mugwi Atletico New Oil Academy kuko nawe nyene izucigira amanota 38. Je kubganje ndabona ko ari urukino rutazoba goroshe. Ugiye kubiraba ni imigwi yegeranye. Haba mu bitsindo hajya ntoze Message Ngozi ifise ibitsindo. Atletico New Oil ifise ibitsindo 9. Waza kuraba nkuko wabivuze amanota 31 kuva ku 31 uja kuri 34 n'urukino utsinda rumwe ugaca umuhambi. Umukeba rero novuga buri hagati y'imigwi rero abamenyereza barazi. Kandi rero abamenyereza n'abagenzi n'abagenzi no muri equipe nationale Omar Nakagero barazinanye muri equipe nationale barakorana. Wanashaka rero n'abagabo bamye bari muri Primus League Burundi igihe kitari gito barazinanye rero. Message Ngozi irazinanye na Atletico New Oil hagiye kubiraba ni migwi burya uva Ingozi uja imuyinga burya sikure cyane. Ku ruhande rw'abafana kwideplacer si kibazo. Turazi kabisa abantu b'abanyamuyinga barafise agafaranga benshi bavuga ati turiyemera gushigikira umugwi ni ikintu coroshe kuja Ingozi. Uru rukino zuba rukino rukomeye cyane. Aba bahungu rero iyi attaque ya Jimmy Ndayizeye je nabonye ni attaque imeze neza ugiye kuraba waza kuraba ba Olivier Bayizere ariko yo na Atletico New Oil Academy ni yoroshe waza kubiraba Rokiltema Atletico New Oil yavyitwayemo neza. Atletico New Oil ngo twayivuze ifise inkino zine mu kuguru no munsi kuvitanguye championnat ntiratakaza. Ni Message Ngozi nayo nyene ugiye kubiraba harukinira atakaza. Message Ngozi mu gutakaza ko yaranganije n'uyu mugwi Les Crocos. Boneka rero yashoboye kandi kunganya no mugwi wa Olympique Star. Imaze gutsinda kabiri inganya kabiri. Byumvikana ko rero ari umugwi nawe nyene uri mu bihe byiza kuko ugiye kuraba ni imigwi kurikirana kuri classement havuye Bumamuru zirakurikira. Rero ntumirira abantu bose ko uru rukino boza kururaba kabisa nk'abantu begereye mu gisagara ca Ngozi azora rukino rwiza cyane. Yego izo rero ni nkino z'umunsi ugira 20 Prosper turabira ingene imigwi igene sumbana amanota turabe mu gufata ikibanza ca mbere n'umugwi ufata ikibanza ca nyuma. Turi kundwi ya 19. Reka tubashikirize uko imigwi gendi isumbasumanya kundwi ya 19 muri Primus League Burundi. Ku kibanza ca mbere haza Bumamuru n'amanota 40. Ikibanza cha kabiri haza Atletico New Oil amanota 38. Ikibanza cha gatatu nkuko twayivuze ni Message Ngozi amanota 31. Inganya na Top Junior ikibanza cha kane n'amanota 31 isumbya ibitsindo bitatu gusa kugira banganye byose. Message Ngozi kibanza cha gatanu kizana Flambeau du Centre amanota 30. Kibanza cha gatandatu ni Grenade Fighters amanota 29 iyanganya na Vitaro mu kibanza cindwa amanota 29. Musongati amanota 27 mu kibanza c'8. Burundi Sport Dynamique kibanza c'9 amanota 27 iyanganya na Musongati kandi. Olympic Star amanota 28 kibanza ca 10. Rukinzo amanota 23 kibanza ca 11. Buja City amanota 21 ikibanza ca 12. Flambeau de l'Est hariya mu Ruyigi yakirira ngahe Bujumbura ikibanza ca 13 amanota 18. Kayanza United amanota 15 mu karongo gatukura ni kibanza ca 14. Royal kibanza ca kabiri uvuye inyuma kikaba no kibanza ca 15 muri Primus League Burundi amanota 18. Kibanza ca nyuma Les Crocos ingona za hariya mu
mu Rumonge amanota 16 ikibanza ca 16 amanota 12. Yego tubabwira ingene abakinyi sumbana ibitsindo nuko umukinyi afata ikibanza ca mbere mu bakinyi bafise ibisindo vyinshi n'umukinyi Banza Patrick Kinyanga uyu afise ubwene bw'igihugu bwo muri hariya muri Congo mu gihugu ca Congo Democratic uno munsi rero akaba akinira umugwi wa Bumamuru akaba afise ibisindo 11 mu gihe Nzeyimana Jean umukinyi wa Vitalo Kizigenza umugwi wa Vitalo afata ikibanza ca kabiri n'ibisindo 9 ufata ikibanza ca gatatu n'umukinyi Ngolier Matampo Jansi akinira umugwi wa Aigle Noir des Fighters nawe akaba afise ibisindo 8 Ndikumana Landry w'umugwi wa Atletico New Oil Academy akaba asanzwe afise ibisindo 8 Nduwimana Desire alias Manyunda akinira umugwi wa Burundi Sport Dynamique afise ibizindo 7 kurundi ruhande Emega Kizanyandwi wa hariya mu mugwi wa Flambeau du Centre nawe nyene asanzwe afise ibizindo 7 Kireko Yves wa Musongati asanzwe afise ibizindo 6 ndibaza yuko abo nibo basatirizi bafise ibizindo byinshi Prosper wabonye rero kuvuga rero igana ga Primus League ngo turayivuga irabandanya watubwira abakinyi kumbure bahagaritswe kubera kumvo z'amakarata menshi badashobora gukina kundwi ya 20. Nkuko biboneka urutonde ishirama ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryamaze kurushira habona biboneka ko Flambeau de l'Est itazobiri kumwe n'umukinyi wayo Hassan Yusuf Olympic Star nayo nyene Hassan Junior ntazoba ari mu rukino Atletico New Oil ya Serara Fate tuyisenge yahoze mu mugwi wa Rukinzo ntazoba hari Top Junior Abdul Iradukunda ntazoba hari Kayanza United umukinyi Osomba Pavodi ntazoba hari Royale Arfani Bigirimana nawe nyene ntazoba hari ariko rero ikibazo gihari ni kimwe uno mukinyi Arfani Bigirimana harimwe akanenge ku gisata cy'ubuhagarisiko mbore bibagiye yuko mu rukino ruheze kugira kiri urukino ruheruka yari yahanyishijwe ikarata itukura urukino rukurikirana yigeze arukina yaciye ashikira kiniro urukino rwa Vitalo aronka ikarata y'umuhondo ariko sinibaza ingene sindavyumva ingene bashaka kumuhagarika ku ndwi ya 20 mu gihe yaronse ikarata y'umuhondo urumva yaronse ikarata y'umuhondo hama bace bamuhagarika ku ndwi ya 20. Iyi ni question technique je niko no bivuga ahantu abantu mu gisata kijejwe gutanga inkuru canke kumenyekanisha ibintu bisanzwe bikorerwa muri FFB je baza ko aha kumbure kuri babishira ahabona peut-être ko hoba hari nk'ibindi bintu ashobora kuba bari bamanje kuyiga ko baravuga ati kumbure byari bikenewe ariko ingene tubizi iyo uronse ikarata itukura uhanishe urukino rumwe ugarutse nukuvuga ya karata baba barifutse ariko ukaronka ikarata y'umuhondo bisigura yuko nurundi rukino raza gukina buga uronse ikarata 3 z'umuhondo nukuvuga yuko ikibarushe ariko rero uno mukinyi yashikiye mu rukino rwa Vitalo avuye mu bihano ashikira mu rukino rwa Vitalo ararukina aronka ikarata y'umuhondo ngaho kandi baramuhagaritse mu rukino rw'umunsi ugira 20. Numva ko kumbore ni kibazo ca ashobora kuba hari akantu gahaze ngaho ashaka kuba bihenze ariko nibaza ko haracari kare kandi dushimire n'ishirama ry'umupira w'amaguru uno munsi risigaye rikora ibintu ku mwanya kuko ugiye kuraba uno munsi Primus League Burundi waza kuraba Primus League Burundi hajya igiye gutangura izotangura ku munsi wa gatandatu uboneka ko rero hajya afishe bamaze kuyisohora kiri kare ibintu byiza cyane bakavuga ati ibintu nyabona bizoba bimeze uko kumbure n'ibintu kumbure twoshimira uburongozi bushasha federation shasha tugende tubishima kuko ni ibintu bitanga kanovera nimba hari ha reclamation canke ibiki umwanya uracariho no munsi turacafise amasaha atari make yo kureklama barashobora kavuga ati uko biri kose ibintu bimeze uku muhinyanyure kandi iki kintu rero tugishimire Federation de Football du Burundi yego ico kintu tugishimire ishirame gumupira wa maguru mu Burundi reka rero ga Prosper ndagushimire ndabashimire namwe bakunzi bikinyamakuru Indundi TV bashobe kuduha kano kanya shimire abashobe kudukurikirana bose ahanje nkabamvuze ati nejo
nejo turacarahari kugira ngo ibintu bandanye bigenda neza sesangure neza igaragara Primus League tubandanye tuvuga neza igihugu ciza gikinwa mu mupira umeze neza reka ndasubire kubashimira Oni Prosper rero ni ibitangare kandi abashimire mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse nkanabibusa yuko ikibanza turiko dukoreramwo kino kiyago canke kino kiganiro ni arena ikibanza kimeze neza cyane reka rero abashimire mwese ndabifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV hasta la vista.